kwizera Kristo n'ubuntu n'ingingo ufata nta kiguzi bisaba, kandi umaze kumwizera ni ubona ibisubizo, ni ubona inyungu, ni ubona ubutabazi no kugira neza ku mwami wacu Yesu Kristo. Nshuti mugundwa, nagomba ndaguhamagare ngo wizere umwami wacu Yesu Kristo, uheze umuhereze ikibazo cawe gishobora kuba ari intege nke. Nagomba ndaguhamagare ngo wizere Kristo, urabona guhinduka mu buzima bwawe. Ishobora kuba ari indwara, wizere umwami wacu Yesu Kristo. Yesu ashimwe. Turashima Imana ugira kandi kubwibihe byiza, tugashimira Imana kugukora kwayo no gutabara kwayo no kwiyerekana kwayo. Turashima kubw'umwami wacu Yesu Kristo yaje hano muri ino si kugira ngo aduhe ubugingo kandi abuduhe busagutse, kandi tugamushimira kugukora kwiwe, ugutabara, ugukiza indwara, ukubohora abantu, ukugaragaza ububasha n'ubushobozi bwiwe. Kandi umuntu wese yizeye izina ry'umwami wacu Yesu Kristo yama abona igitangaza, yama abona kugira neza no gutabara ku mwami wacu Yesu Kristo. Izina ry'umwami wacu Yesu Kristo rirakiza. Mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo haba kubohoka, haba gutabagwa, haba ibitangaza n'utwumiza. Imana yacu yahabwa icubahiro. Nshuti mukundwa, ndakwifuriza muri kano kanya tugiye kuganira kubw'ijambo ry'Imana, tugiye kuvugana kubw'ububasha n'ubushobozi bw'umwami wacu Yesu Kristo. Ndasenga gose mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo kugira ngo nawe ugiye kudukurikirana, ugiye kwakira ubu butumwa bwiza, kugira ngo uhure n'ububasha n'ubushobozi kubw'izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, maze wakira ukubohoka, wakira igitangaza, wakira ugukira, wakira ukuroranirwa, wakire ubuzima. Imana yacu ihabwa icubahiro. Mwami Yesu, turagushimiye kandi tuguha icubahiro. Ugira kandi kuri Imana nziza, Imana yo kwizerwa, Imana idatetereza. Abakwizeye bose babonye ubugingo, abakwizeye bose babonye kugira neza kwawe. Tuguha icubahiro aka kanya, kandi ngushimira buri muntu wese ariko arumvirije ijambo ryawe, kuko ijambo ryawe ari ubushobozi. Ijambo ryawe ari nk'imvura iyiguye idashobora gusubira mu ijuru ataco imejeje. Niko ijambo ryawe rimeze. Iyo ribonetse, iyo rimanutse, iyo rihumetse, ijambo ryawe rirakiza, ijambo ryawe rirabohora, ijambo ryawe riratabara, ijambo ryawe rikora ibitangaza n'utwumiza, maze icubahiro kikongera kikagugarukira, kuko ishime n'icubahiro byose ari ivyawe. None tuguhamagaye aka kanya Kristo Yesu kugira ngo ubane nacu, kandi werekeze ijambo ryawe, kandi ubane naryo, kugira ngo imitima ya benshi ibohoke, kandi ubuzima bwa benshi Kristo bukire, abarwaye bakire, ababoshwe babohoke. Mana nzima, abanyavyaha bakire uguharigwa, bakira agakiza mu izina rya Yesu. Tugiye gusangira hamwe ijambo ry'Imana. Haleluya. Ndaguhamagarira ngo wizere Kristo. Tugiye kuvugana ku bubasha n'ubushobozi buri mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Kandi nongera nkwibutsa ngo nta rindi zina rihambaye twawe hano munsi y'izuba tuboneramwo agakiza, tuboneramwo gukira, tuboneramwo guharigwa, tuboneramwo guhura n'ibitangaza. Ushobora kubuzinanye n'abantu bakomeye bahambaye, ariko ububasha n'ubushobozi bwabo burafise ikiringo, kandi hariho ibibazo, hariho indwara udashobora guhamagara izina ry'abahambaye muzinanye ngo rishobore kugira ico rigufashije. Ariko nagomba ndakubwire ngo hariho izina rihambaye, izina aboroshe n'abahambaye bose duhamagara tukaboneramwo ubutabazi, duhamagara tukaboneramwo ibitangaza. Izina aboroshe n'abahambaye bahamagara bakabohoka, kandi izina iyo turivuze tukaryizera, ababoshwe babohoka, abarwaye bakira. Imana yacu ihabwa icubahiro.
iryo zina ntarindi ni izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Abamwizeye bose bahawe ububasha n'ubushobozi bwo gucika abana b'Imana, kandi abamwizeye bose mu bibazo, mu ndwara, mu ngorane bagiye babona ubutabazi, bagiye babona ugukira. Dufise ibishinganahe byinshi, dufise intahe nyinshi, aho twagiye tubona umwami wacu Yesu Kristo abohora, twagiye tubona umwami wacu Yesu Kristo akiza. Na nuno munsi aracabohora, kandi na nuno munsi aracakiza. Ariko nguhamagarira kumwizera ukamuhereza ubuzima bwawe, nkaguhamagarira kumwizera ukabona igitangaza udakekeranije, udaciye hirya no hino. Wizere izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, urabona ubugingo, urabona uguharirwa, urabona igitangaza, urabona ugukira. Nkundire dusangira ijambo ry'Imana mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo, igice ni cya 15, duhere ku murongo wa 21 tugere ku murongo wa 28. Turasoma mu izina rya Yesu. Yesu akiza umukobwa w'umunyakananikazi. Yesu arahava aja muri Tiro ni Sidoni. Umunyakananikazi ava mu ntara yaho, aratakamba ati, ngirira imbabazi mwami, mwana wa Dawidi, umukobwa wanje afashwe nabi na dayimoni. Nawe ntiyamwishura ijambo na rimwe. Abigishwa biwe baza ahari, baramwinginga bati, murungike, kuko agenda aratuvugiriza induru inyuma. Arabishura ati, sinatumwe ku bandi atari ku ntama zazimiye z'inzu ya Isirayeli. Uwo munyakananikazi amushikiriye, aramupfukamira ati, ntabara se mwami. Yesu aramwishura ati, si byiza gufata umutsima w'abana ukawuterera utubwa. Nawe ati, nkako mwami, kuko tubwa natwo twirira utuvunguka dukorokera munsi y'imeza y'abanye natwo. Buno Yesu aramwishura ati, ewe mukenyezi, ukwizera kwawe ni kwinshi, bikubere nk'uko ugomba. Umukobwa wiwe aca akira uwo mwanya. Imana yacu nihabwa icubahiro. Nshuti mukundwa, urumva ko rwabaye urugendo rurerure cyane ruhambaye hagati y'uyu munyakananikazi, ariko arakomeza ukwizera kwiwe. Nshuti mukundwa, nagomba ngutera intege ngo wizere umwami wacu Yesu Kristo. Nibisigura ko umuntu yizeye umwami Yesu, nibisigura ko umuntu akorera Imana adahura n'ibibazo, adahura n'ingorane, arahura navyo. Ariko nagomba ndakuremeshe ngo ariko nubwo uhura n'indwara, ugahura n'ibikomeye, wizeye umwami wacu Yesu Kristo ntabwo agutererana. Arahaguruka maze agakora, akerekana ububasha n'ubushobozi bwiwe, agagugiza indwara. Nk'uko umuririmbyi w'Izaburi yavuze ngo amarushwa y'umugororotsi ni menshi, ariko Uhoraho akayamukiza yose. Bivuga ngo nta na kintu na kimwe, nta buremere bw'indwara, nta buremere bw'ikibazo bushobora kurusha imbaraga n'inkomezi izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Umviriza, uyu munyakananikazi yarafise ikibazo gikomeye cyane. Yarafise umukobwa we arwaye, kandi bigaragara ko yararwaye igihe kirekire, kandi yari yaragerageje mu buryo bw'abavuzi n'uburyo bwose, ariko ivyo byose ntivyatanga igisubizo. Ariko arigira inama, aravuga ngo hari umuntu maze igihe numva bavuga mu Bisirayeli, umwami w'abami, akomoka mu muryango wa Dawidi. Uyu abamwizeye bose, abagiye kuri we barakiza indwara, barabohotse, barakiriye ubuzima bwabo bwarahindutse. Abari imboregwa barakijijwe, ubu ni bazima. Abari ababeshi barabihevye, abari abasambanyi barabihevye, abari abicanyi barabihevye. Mbega ivyo byose ubuzima bwabo bwahindutse kubera iki? Arigira inama, kandi aravuga ngo ivyo byose vyabaye kuko abo bantu bahuye n'umwami Yesu, bizeye ijambo ryiwe, nawe ahindura ubuzima bwabo. Abari abanyavyaha
barabivamwo bagira ubuzima bwiza bunezereza Imana. Abari barwaye barakize, abari baboshwe barabohotse, abari bazigirijwe n'ivyago baranezerejwe bakira ubuzima muri uwo mwami Yesu. Aravuga ngo nubwo tudasangiye intara, nubwo tudasangiye igihugu, nubwo nari umwisirayeli, ariko nizera neza ninamushikira ndaza kwakira igitangaza. Nshuti mukundwa, nagomba ndakubwire, Kristo yaje ku bantu bose, Kristo yaje ku baremwe bose, niyaje ku batunzi, niyaje ku bakene, niyaje ku bavukiye mu miryango ikijijwe, ariko yaje ku muntu uwo ari we wese. Nawe uno munsi nagomba nongere ndagutangarize ngo Kristo yaje ku bwawe, kandi niwamwizera ukizera izina ryiwe uraza guhura n'igitangaza. Ari ukubohoka urabohoka, ari ugukira indwara urakira, ari igitangaza mu buryo bw'imitwaro no mu buryo bw'ivyo umukeneye ko Kristo arabitunganya. Imana yacu nihabwa icubahiro. Uyu munyakananikazi urumva ntibari basangiye igihugu, ntibari basangiye igisagara, ntibari basangiye n'imico, kandi abanyakanani ntabwo bari bafite icizere kuri Kristo Yesu kuko bari bazi ko yaje kubw'Abisirayeli. Ariko yaravuga ngo ntacyo bitwaye, icyo nzi nuko ninamushikira igitangaza kiraja gukoreka. Umviriza, aragenda arashika, arabona aho Yesu aramuja inyuma, n'abigishwa biwe, agenda asemerera ngo mwami Yesu, mwana wa Dawidi, n'abantu ngirira imbabazi, unkiriza umwana aragwaye, visi ikibazo gikomeye, visi ikibazo gihambaye. Ariko Yesu araceceka. Nshuti mukundwa, nagomba ndakubwire ngo ntacyo bitwaye ibihe uri kuracamwo. Niwibaze ngo Kristo yaraguhevye, niwibaze ngo nakumva, arakumva. Nuko uyu munyakananikazi aramwumva neza, ariko araceceka. Hari ikintu yagomba kwari kugira ngo uyu munyakananikazi ukwizera kuwe kuzamuke, kandi abantu bose nibabibona bashingire nawe kwizera kwiwe. Nshuti mukundwa, niyagira ukwizera gukomeye guhamya ukizera izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, abakuzi, abakubona, ababona ibibazo urimo, ababona indwara urimo, ababona ibihuri kuracamwo bigoye, bazoshingira intahe iryo zina ry'umwami wacu Yesu Kristo kubwawe no kubw'igitangaza cyo kwizera iri zina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Imana yacu nihimbazwe. Haleluya. Hanyuma uyu munyakananikazi arakomeza gusemerera, agenda inyuma ya Kristo amubwira ngo ndagomba ungirire neza, ungirire imbabazi, ungirize umwana yahuye n'ibibazo ibi nibi. Kristo arahora. Ariko abigishwa bamaze kubona umwanya uyu mwana mama, uyu mukenyezi aguma asemerera, barashikira Yesu, baramwegera, baramubwira n'ijwi ryoroheje bati, Kristo, uyu mumama amaze umwanya muremure asemerera, ahamagara, gerageza umwishure atuva inyuma. Kristo arabitegereza, arabaraba. Nshuti mukundwa, nagomba ndakubwira ntacyo bitwaye. Ushobora kuba umaze ibihe birebire usenga, wisonzesha, ariko utabona igisubizo. Ariko igihe niki Imana yacu nihimbazwe cyane. Kristo amanutse gukora, Kristo amanutse gutabara. Wizera izina ryiwe n'ububasha buri mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Naje ku Bisirayeli gusa. Imana yacu nihabwa icubahiro. Iyaba nk'undi muntu adafise ukwizera guhamye, yari guca avuga ngo noneho rero birarangiye, arashize ko karangura, aravuze ko ataco mava mbona, ataco mava ndonka. Ariko umunyakananikazi aravuga ngo ibyo naco bitwaye, jewe ndazi ico nizeye, ndazi Kristo wariwe, ndazi ububasha n'ubushobozi bwiwe, ndazi imbabazi ziwe, kuko imbabazi ziwe zama ibihe bidashira. Umwana w'umuntu akiriho arakomeza, aratura ivyizigiro, aratura imbaraga, arabandanya urugendo rwiwe. Yesu Kristo aravuga ngo nazanwe n'Abisirayeli gusa, ngo kandi si vyiza ko umuntu afata umutsima wiwe akawuterera utubwa. Uyo mufasano aravuga uti unshiriye heza. Utubwa natwo nagomba ndakubwire ngo turicara munsi y'ameza y'abanyinatwo, tukarindira ibikorotse, tukarya kandi tugahaga. None nanje ndazi neza nakekeranya ntabwo ndi umwisirayeli, ariko menya neza ko iby'Abisirayeli baryako
nanje ngomba kubiryako. Menya ko ibitangaza byabamanukiye. Umwami wacu Yesu Kristo yamanukiye abaremwe bose. Na ngomba ndakubwira ngo Kristo yaje ku bantu bose kandi yaje gukiza bose, ariko bivana nuko umuntu yizeye, bivana nuko umuntu yamwakiriye, bikavana nuko umuntu yamuhaye agaciro mu buzima bwiwe. Imana yacu nihabwa icubahiro. Wa mumama aramubwira ngo Kristo ibyo ndabitahura uvuze n'ukuri, ngariko wibuke utubwa natwo duhora duca twicarira munsi y'ameza, kandi iyo twicaye ibikoroka n'ibisigaye turabijya natwo tugahaga. Rero naba ariko nanjungirira. Yesu aramwitegereza aravuga ngo nyina wanje ukwizera kwawe ni kwishi cyane, bikubere nk'uko bivuze. Uyu mumama ako kanya umwana wiwe igitangaza kirakoreka, arakira kuko yizeye izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Juti mukundwa, nagomba ndaguhamagarire kugira ngo wizere Kristo, wizere n'ububasha n'ubushobozi buri muri Kristo Yesu. Urabona ugutabagwa, urabona ugukira, urabona ukubohoka, urabona igitangaza. Imana yacu nihabwa icubahiro. Nshuti mukundwa, nagomba ndakubwira ngo naco bitwaye. Haleluya! Kristo yazanywe no kudukiza. Uyu mumama bigaragara ngo yaciye yizera Kristo. Haleluya! Aramwizera, mugirira icizere mbere no kuruta Abisirayeli. Nshuti mukundwa, nagomba ndaguhamagarira ngo ugire ukwizera. Wizere umwami wacu Yesu Kristo, urabona ubutabazi. Wizere umwami Yesu Kristo, urabona ugukira. Uyu mumama yari afise ibihamya byinshi by'abantu barabanyavyaha, bizera Kristo ubuzima bwabo burahinduka. Yari afise ibihamya byinshi by'abantu bari bafise indwara n'ibibazo bikomeye, bizeye Kristo arabatabara, arabagirira neza. Kwizera Kristo n'ubuntu, n'ingingo ufata nta kiguzi bisaba, kandi umaze kumwizera ni ubona ibisubizo, ni ubona inyungu, ni ubona ubutabazi no kugira neza ku mwami wacu Yesu Kristo. Nshuti mugundwa, nagomba ndaguhamagare ngo wizere umwami wacu Yesu Kristo, uheze umuhereze ikibazo cawe. Gishobora kuba ari intege nke, nagomba ndaguhamagare ngo wizere Kristo, urabona guhinduka mu buzima bwawe. Ishobora kuba ari indwara, wizere umwami wacu Yesu Kristo. Tugiye gusenga Imana, urahura no gukira, urahura n'ubutabazi, urahura no kuroranirwa, urahura no kugira neza ku mwami wacu Yesu Kristo. Dufise ubuhamya bwinshi, abantu bari bagwaye ko bizera Kristo ubu barakize ni bazima. Abantu, sosiyete, ikibano n'imiryango bari barahevye, ndetse n'ishengero ryari ryarahevye kabo bana abantu bazima bazovamo, ariko bizera Kristo bahura n'ububasha buri mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Ubuzima bwabo burahinduka, ibyabo birahinduka. Nivyo ndakwifurije, kandi nawe ndaguhamagariye muri kano kanya kugira ngo wizere uwo mwami w'abami Yesu Kristo, wizere ububasha bwiwe, wizere. Haleluya! Kandi byuza kwijezera byose biraza kukubera ko mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Tugiye gusenga Imana, waturi ibyizigiro kandi uce bugufi. Wizere umwami wacu Yesu Kristo, wizere n'ibitangaza biri mu izina ryiwe. Mwami Yesu, ndagushimiye kandi ndaguhaye icubahiro kandi ndaguhimbaje kubw'ijambo ryawe no kubwa mwene data yariko arakurikirana iri jambo ryawe. Era birihanga ryose, era ishengero ryose, Mana rikwizeye, ndasenga ngo umanure ububasha n'ubushobozi nk'uko wabumanuye maze uyu munyakananikazi igitangaza kikamumanukira, umwana wiwe kakira gukira. None Mana, ndategeka indwara zose mu izina rya Yesu no kubw'abakwizeye bose kugira ngo bahure n'igitangaza cyo gukira. Mana nzima, bakwizeye bose nk'intege nke no kubw'ibishinganaye uyu munyakananikazi yari afise, kabakwizeye bose ubuzima bwabo bwahindutse. Mana, kugira ngo uhindure ubuzima bw'ihanga ryawe riciye bugufi imbere yawe rikakwizera, maze nawe ubagirire neza, bahure n'ububasha n'ubushobozi bwawe buhindura, bugakiza kandi bugakomeza. Nguhaye icubahiro ngushimira muri byose mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Télévision Tanganyika. Télévision Tanganyika.